Hello Monna Walda Turo ndakuramutsa hanyuma ntarateba nashaka kukwibutsa ndi wa mwana w'igihugu bita Turo ndiyemeje cyane yuko nakubabaje mugingingo wafashe wapi ntabwo byoroshe Guantanamo naho njyama nta gutora agatiro ivyiyumviro byarankwaye singipima nirobo ishari ryawe rirashize ikibi mu ngiro nirukiye byinshi bimburira akamaro nazimiriye mu nzira sanga ndi Guantanamo nuko yo gerageza kagira umutima nawe uciye bugufi umutima w'imbabazi n'ivyaba bigishoboka mutahure kuko novuga ni nka mutoyi wiwe novuga ni nka mutoyi wiwe akavuga ati ndagutahuye byarashitse reka kumbure usubire mu buzima bukorohereje hama ndibaza yuko bavuga abarundi ngo ikigora umwana kimutera gukura ni Salut la famille, j'espère que vous m'aidez neza cyane kuri micro nkuko musanze mubibona ni Angeneri Akimana umukobwa wanyu umukozi wanyu nkuko musanze mubizi akenshi nirukira ukugirika abarundi bakunda kuvuga kwirukira kumeneka ndiko mpiga kubakorera ibikorwa bitandukanye ibikorwa vyiza so uno musi rero intombero ni yandi nyene ni gushira ahabona za mpano zacu nyene zimwe mu barundi basanzwe bafise ndetse ntovuga yuko musanzwe mutazizi abenshi muri mwe nyene murazi ko muzifise niriwe ndaca hirya no hino rero mfise umutumire no musi ni umustar ndibaza ko muza mwamaze kumumenyera azanye hit idasanzwe nkuko abenshi basanzwe babizi namwe nibaza ko mubizi kandi ndamwakire tuganire byinshi bitandukanye murabizi ivyo mwage muramubona ko ndetse nivyo agiye kubiyereka ko akakanya nyene kugira ngo muze kumwibariza mwebwe nyene ntibagiye intumbero ni yandi nyene mukore subscribe ku bwinshi like nyinshi cyane umwe wese aretse ko ikora rimwe utarayikora nawe akabandanya bikora ku bwinshi abibwira n'abatabikora kandi tumwakire cyane ndakora mukije cyane nanje ndabaramukije cyane umeze neza cyane gose nkuko mubibona kubera ki iyo look tutarinjira indani mu kiganiro bon ego niyo nahisemwe no musi Eka kwanza tubane twibwire abariko badukurikirana babone ko tuko tuvugana nande umuntu yitwa gute akazina bariko bavugana no mwana w'igihugu ndi umurundi cyane kwijana hama amazina yanje kuri nitwa Ngabireyimana Dive Michel ariko amazina yo kuri stage ni Double 10 aka Rap Machine Ngabire Dive Ngabireyimana Dive Michel Ngabireyimana Dive Michel kubera ki Double 10 Double 10 ni ikintu gikomeye cyane kuri jewe ni izina ryavuye muri date de naissance yiwanje no kuvuga navutse Rodi October 10 Rodi October umwaka uyohe bon umwaka ni 2001 keze ko badukurikirana numwana ngira ngo afite ibintu byinshi bose umwana like numusore murabibona numusore uko bashi bakunze kubibona so reka rero tumubaze Double 10 numuntu mu buzima bwa misi yose ameze gute like ngira ngo ubuzima bayemo nico ndiko ndabaza Double 10 numwana baye mu buzima busanzwe nk'ubw'abandi numwana atekereza cyane numwana atekereza no kuvuga ko hariho byinshi yahisemo gutekereza nibaza ko yahisemo gutekereza kwanza wahisemo gutekereza utahise ko kuba nyine abantu kuko nukuboneka mu ngabirano ko utekereza nayo ni yindi ngabirano Imana yampaye yo gutekereza vraiment ndayifise nayo ni impano muzindi afise so rero reka ndamubaze mu buzima busanzwe Double 10 akora iki numwigisha numurimyi numunyeshure numuki ivyo byose tukeneye ko bimenya mu buzima busanzwe akora iki nico nashatse kubaza nsanzwe ndi umunyeshure hama vyongeye ndi umuririmbyi uri umunyeshure uri umuririmbyi ivyo bintu bibiri ubikorana gute ko dusabe tuzi ko byose bisaba umwanya udasanzwe ndagerageza nkabibalance kimwe cyose nkagiha umwanya wacu kugira ngo byose gumemeze fresh kwishure bigende bien na umuziki bigende neza good mu muziki twibande cyane kubera ko turi mu mpano zitandukanye tuko dushaka guteza imbere zimwe mu mpano zimwe mu baba batwituye ndetse natwe abo tuba twarondeye twinjiye mu muziki wawe watanguye ryari umuziki natanguye umuziki 2020 gende mutwe mushasha muri game uracyari mushasha muri game mugari baze yuko wayije mufise intombero and then ukaumaze no kubona aho ugeze cyane gose ndabona aho navuye naho ngeze muri kano kanya muri 2020 ni vuba cyane ubu urafise indirimbo zingahe urafise aho zishira ni he account yawe bimeze gute
Ya natanguye 2020 nkaba mfise indirimbo zigera kuri zine, audio zibiri na video zibiri. Hama ndabatumirira kuja kuri channel yiwanje ya YouTube nitwa Double 10. Mubanze mugire subscribe kugira ngo notification nshasha muyibonye muca mwinjira TikTok. Okay, Double 10 aririmba iki muziki wiwe aririmba iki? Eske ni gospel, eske ni za ndirimbo bise izisi aririmba iki? Ya nsanzwe ndirimba mu gihe wa hip hop, hama nkaba nsanzwe ndirimba zimwe mu itango n'izisi. Ya ego. Zimwe twitango n'izisi, wowe uzita nk'iziki? Bon, twobifata uko nyene mugabo nta karimbi mfise kuko na gospel ndashaka kuyisohora umwanya wari wo wose kuko ndabirekuriwe ntawe nosaba uruhusha. Ndafise byinshi nanje noshimira Imana kuko nanje narimwe n'Imana. Ya Double 10 je ndiko ndakubaza nko kumenga nta nakimwe ndakuzi ko, ariko jewe nsanze n'umuntu agukurikirana ndiko ndibariza bimwe na bimwe ndetse ndiko ndabariza nabe ko badukurikirana. Double 10 ndamaze kubona indirimbo izo zose wavuze ndamaze kuzibona kuri channel yiwawe, ariko izo zose ntitwagiye tukubona aho zaja kumugaragaro, ariko muri no minsi tukaba tuko turakubona ku ma TV online atandukanye, tubona indirimbo yawe ahantu hatandukanye. Eske indirimbo yawe kubera iki yazananye, tutarayibwira n'abariko baradukurikirana, iyo ndiko ndashaka ko tuganirako, kubera iki yazananye inguvu zidasanzwe gusumba izindi? navuga ni indirimbo yanje umenga yo bitandukanye n'izindi zose narimaze gukora. Irimwo ubutumwa bwo ku naje nk'umuvugizi, irimwo ubutumwa bwo kuvugira umuririmbyi w'umurundi mugenzi wacu tuzi neza yuko ari mu bihe bitoroshe, nawe yitwa Turo from Empire Avenue. Okay, tukiri ngaho nyene tutarinjira donido ku ndirimbo yiwe yitwa Monna Walda. Mbega Double 10 afitaniye ubucuti ubuhe na Monna Walda? Ubwa mbere na mbere iki kibazo kigira kabiri, Double 10 afitaniye ubucuti ubuhe na Turo? Bo ubucuti dufitaniye abo bose hamwe uko bambagije ari babiri, nuko ari abaririmbyi bagenzi banje b'abarundi. Turo ntituzinanye, Monna Walda ntituzinanye. Ya none byagenze gute kugira ngo umve wo kwinjira mu buzima bwabo? Novuga kuko je vie prive gufata umuntu kamuririmba ataco muhuriye ko nibaza yuko biba bigoye. Vyagenze gute kugira ngo ubone ko wewe woririmbira Turo umusabira imbabazi mu gihe atagutumye kandi nawe nuzi ko yazisabiye mugabo bikagenda ukundi kuntu? Bo ingeno guhino nyisho turazi neza mu mico y'abarundi n'abarundi kazi, bamwe kiretse abo bigora turafise umutima w'urukundo. Ndashaka guha akarorero, wewe ukungana ashaka uburenganye ngaho kwibarabara ugasanga hariho umwana yakosheje bariko barahanura canke dufate bariko baramukosora. Rero mu gihe umenga ubona yuko umwana umenga ariko arasa n'ubabara, wowe urashaka kuvuga ati muvyeyi uwo mwana ndasavye mubabarire vraiment ntazosubira. Yego bo nabikoze nkuko ari umuririmbyi mugenzi wanje, ndavuga ati reka nerekane one love muri Buja Flavor cyane ya industry yacu tuguma duharanira. Ya na cyane kuko benshi baranazi yuko umenga aba rapper n'abantu bakunze kudisingana ya bo, ariko na ma challenge nashatse kwerekana yuko bimwe batuzimwe siko bimeze. Ya ego. Mbega ubundi bwo twavuga gute yuko indirimbo yawe atari challenge nk'izindi zose? Twavuga yuko ni giki Double 10 apart y'ijya ndirimbo yakoze uruhare weretse Turo ko amushigikiye ko amuri inyuma y'indirimbo, kuko indirimbo dushaka kuvuga ati acha ni challenge mu zindi. Ya indi projet mfise nuko vuba cyane nzosimbirayo hariya asanzwe ari nsimbire kumuraba. Hama nararinze ndabikora mu gihe ari mu bihe bitoroshe, hoho agarutse muri bwa buzima bwa misi yose vraiment urumva yuko ni one love tuzobandanya dushigikirana, kuko umuntu ataje uri kwa muganga kaza wapfuye urumva ntabwo aba gukunda. Je nahisemo kwigaragaza mu gihe bitoroshe. Ya okay, indirimbo yawe abantu benshi barayibonye barana ko ubutumwa budasanzwe, ariyo nayo mpamvu jewe yatumye mvuga ati reka uyu mu bico umutipe murantunga bivaye nuko mwebwe bushaka kubitahura ndamurondere kugira ngo ndamuganirize bimwe na bimwe bitandukanye kuvyerekeye indirimbo yuko nabise ko indani harimo amajambo atandukanye, bintera kwibaza ati mbega arafise ico yabajije Turo kugira ngo amuririmbire indirimbo, arafise aho yabikuye, why not ibintu yabikoze kubera ko winjiye mu buzima indani
tukiri ngaho nyene nyuma yo kuza kunyushura ikibazo ndagusaba ucu tugira aga freestyle kugira ngo n'abariko badukurikirana batarumva baze kugenda bumva amajambo wavuze kubera ko wese mu kwinjira mu buzima indani bwa Benturo kandi utarashikayo kubura ukavuga ngo iyo ndimerewe gutya na gutya urabiza ajya amajambo wabikoze kujya kubera iki ya bo turazi neza ngo siganye ngo irobo ibintu nk'ivyo ijya n'imvugo ndenzarugero y'abarundi bakoresha mu kuvuga yuko mu kwerekana yuko umuntu yoba ari mu bihe bitoroshe cyane nyene ababaye gose hama ugerageje kumviriza indirimbo ya Benturo ukumviriza ingene imeze hama ufise kwimagina ingene mu mpimba aho bahameze urumva yuko ari ahantu hatameze neza cyane hama nashe kwishira mu kibanza ndaririmba irya ndirimbo mugabo ndizeye neza ijana kwijana niyo abatari umurundi yayitahuye nabi irimo ahanini irya ndirimbo yanditse mu kirundi ndizera ijana kwijana ko atajambo rikomeretsa ririmo hagati ya Monna Walda na Benturo ya yego okay turagiye mu bafana bawe ndetse n'abafana b'umuziki muri rusange bamaze kubona irya ndirimbo feedback wabonye ni yihe ku bantu basanzwe ndavuga mu bafana biwawe ndetse n'abakunzi b'umuziki hari abantu baba bafana umuziki batafana umuntu wari wese ariko bagafana umuziki bamaze kuyumva niye feedback wabonye hawo ma commentaire cyangwa inbox ko abantu benshi badashima kwandika ama commentaire twama twabibonye ariko bagaca inbox bakatubwira ati ibintu bimeze ukunuku nuko nayahe ma feedback warose kuri irya ndirimbo niye ya feedback narose kuri irya ndirimbo nuko kurya indirimbo nayikoze ubona yuko nshavuye ariko ndayikora nciye bugufi nasanze abarundi nabo bari bababaye nasanze by'ukuri Benturo baramukumbuye eka hari n'abaririmbyi bagenzanje harimo abashimye kugira commentaire kuri channel yiwanje baravuga ati petit frère wagize cyumviro ciza cyane n'abandi baje inbox barambarira ati courage vraiment wagize cyumviro gikomeye cyane ya niyo mpamvu ubona n'indirimbo isa n'iriko irashikira abantu batari bake kandi ndabibashimira cyane mubandanye muyisharinga kugira ngo ishikira abarundi bose kuko iriko isabira imbabazi umuririmbyi w'umurundi ya tukiri ngaho nyene ubutumwa bwari ubwa Monna Walda ku bisanzwe muri rusange ni nta kajambo Monna Walda arakubwiye eske urabizi ko indirimbo iramushikira ya indirimbo ndizera ko yamushikiriye ariko ntabwo ndaronka feedback ivuye kuri we ariko si bibi haracari kare indirimbo imaze 2 semaines gusa isohotse haracari kare nabwo yo bari karavyumvira ko iyo umuntu asavye aciye bugufi kenshi arakunze kuronswa ico aba yasavye yego mu gihe biba bishoboka okay imbere yuko utugira aga freestyle sinabikoze nkuko abandi bantu basanzwe bakora bakunda kuvuga ngo freestyle bwa mbere jewe nshaka tubanze tuganira ivyerekeye ikiganiro hamuze kugira aga freestyle ariko badukurikirana bumve koko twari kumwe n'umustar twari kumwe n'umu artiste nakaye kajambo ubwira Monna Walda atari mu ndirimbo ko indirimbo yo ishobora kuba ifise izindi mpamvu ifise kuba ari challenge ifise kuba ari ibintu nk'ivyo nubuhe butumwa wa Monna Walda muri kano kanya ya ubutumwa no muha burenge irya ndirimbo naba narakoze nuko twokwibukanya yuko abarundi burya turi bamwe umuntu musangiye igihugu burya muri bamwe cyane hama nuko yo gerageza kagira umutima nawe uciye bugufi umutima w'imbabazi n'ivyo aba bigishoboka mutahure kuko novuga ni nka mutoyi wiwe novuga ni nka mutoyi wiwe akavuga ati ndagutahuye byarashitse reka kumbure usubire mu buzima bukorohereje hama ndibaza yuko bavuga abarundi ngo ikigora umwana kimutera gukura n'imisi yo bamaze yo ndizera yuko bamaze kwihanura abona yuko na cyane cyane mu gihe tuzi ko nawe ne yagerageje kumusaba imbabazi yagerageje gusaba imbabazi ya yego cyane ndibaza yuko Monna Walda yobakoze igikorwa ririmvye b'abarundi twoshima cyane ya okay dabudene tukiri mu kiganiro cacu ariko gato dusa n'usozera ikiganiro cerekeye indirimbo ya Monna Walda ko birumvikana n'impanuro ni gusabira imbabazi mwene wacu umusaza wacu umuhungu wanyu Benturo musanze mumenyereye nizihe novuga ngorane wakunze kugira mu muziki imbere yuko ushika kuri hit nk'iyi y'indirimbo ya Monna Walda bo ingorane ntizishobora kubura kabisa ingorane bavuga ngo naho kwiruka cyane ntuzosiga ingorane ya na Francine yiruka kujya cyane hajya ingorane ntashobora kuzisiga ingorane zamazira inyuma yacu namba zitamazira imbere yacu donc rero mu muziki vyama vyashitse gasanga urituye nk'umuntu kanaka cyane cyane nk'umu promoter ugasanga service wamusavye ntashimye kuyigukorera
ariko je nko kuri jewe bituma mbandanya bumpaye ingufu cyane ya mu gihe mbonye yuko umenga uracyafise akantu ko gupinga kagahigihigi je mbere birampa ingufu cyane kabisa ntacyo binyononera mugabo uduchallenge ne twishe umuntu agenda arahura natwo mu nzira y'umuziki ariko byose tuzogenda tubisimba tuzoshika kuri ya ntego yacu. Okay, birumvikana mbega Dabden kibazo no vuga ko kiri mu bibazo vyanyuma mfise amajambo menshi mba mfise ibibazo no baza abantu bose aba umutumire mba mfise mugabo ntibinahere ariko kugira ngo tutabicira umunsi cyangwa tutababishiriza program reka ndamubaze ikibazo mbega Dabden mu kuririmba aririmba ku giti ciwe of course mbega ni ku giti ciwe mbega manager ubu managing umuziki kubera tuzi ko bigoye ko umuntu abikora ku gatwe kiwe bimeze gute icerekeye uburyo ukoresha umuziki wawe? Ya uburyo ndagerageza nyene nkiyaranja ibishoboka byose mugabo sinokwibagira gushimira Team Double 10 Foundation kandi sinokwibagira Ecobus Company ego vraiment abantu babinkorera neza mu gihe abo bose utatujaniranije abo bose bafite uruhare ruhe mu muziki wa Double 10? Ya boce bashoboye baragikora nka Ecobus Company n'umujya bijanye ni iki kubisanzwe aho urara novuga gute uko wambara uko bigemeze gute? Bo ku gikorwa cya video barakora ibishoboka byose kugira ngo ndabaheze rya image muhora mubona. Ya mubikwana ku bw'amasezerano canke ni kugushigikira nyene tubisanzwe? Ya Ecobus Company ni nka famille yanje ya ego. Okay, birumvikana cyane. So ico numva rero coco nukubanda mu mushigikira urumva ko nta management novuga iri nyuma yiwe nomvuze ko nobambesha. Oya wifuza yuko twokorana kabisa kaze arisanze tuzoyaga neza kandi tuzogira cyo dushitseko nabwo nzomumara amazi. Nibaze yuko wagiye muri game umaze gukurikirana ibintu byinshi bitandukanye ndetse n'aba management agiye atandukanye. Niye management wifuza ko yo mwokorana ari nkamwe muhurije kuvyisaba n'ivyo wewe ukeneye? Management wemera aha mu Burundi? Bo ego zirahari muga harimo na zimwe zikunze guta amasezerano ugasanga uko vyatanguye siko birangiye muga metuje tubihurije ko twokorana nka Bantu Boy ya ego twokorana Empire Avenue twokorana ya. Okay, baravyumva bariko badukikirana nibaza ko izo label zose zijeje gushigikira izi impano zacu kugira ngo zitere imbere zishike ku rundi rwego. Abariko badukikirana rero mugerageze ubutumwa bugere muri Bantu Boy bishike muri Empire Avenue kugira ngo umwana w'igihugu abandanye ashika imbere. So Dabden ndashaka kubaza ikibazo novuga kiri after y'ubuzima busanzwe apana umuziki. Nta kibazo urabire kuri yo. Natanguye kubaza ubwa mbere na mbere mugabo nakoje ndi kubera iyo look kubera ki wahisemwo iyo look wewe? Look mbari look bon shobora kuba apana look basi kugaragara uko kuba wifunze igitambara tusanze tubimenyereye kuba star baririmba hip hop sikeshi zikoze kubibona. Bon singombwa ngo twese tugire look zisa mugabo je bon iyi look ndayikunda. Ufite inspiration ku star ku mu artiste uyo? Ya turazi bo dufatiye nko kuri kino gitambara nambaye no Dalek ya yahoze yambara Tupac umuraperi yatuboneye izuba mu legend twemera Tupac ya yap ni kuvuga ngo inspiration yiva kuri Tupac. Bo ndizera ijana kwijana kutazohura no muraperi atemera Tupac ya birumvikana cyane. So nkuko rero twe musavye reka tugira freestyle ku ndirimbo yiwe mu mwanya muto cyo turangiza n'ikiganiro cacu kugira ngo ivyo tuzokenera gusa kumuganiriza cyaye akadukenera nawe tuzomusaba umwaca nka udusabe hama twongere kuganira twongere tubakorera ibintu bidasanzwe. Aka freestyle rero ku ndirimbo yawe ya Monna Walda. Ya Hello Monna Walda Turo ndakuramutsa hanyuma ntarateba nashaka kukwibutsa ndiwa mwana w'igihugu bita Turo ndiyemeje cyane yuko nakubabaje mugingingo wafashe wapi ntabwo byoroshe gwantanamo naho njyama ntagutora agatiro ivyiyumviro byarankwaye singipima nirobo ishari ryawe rirashize kibi mu ngiro nirukiye byinshi bimburira kamaro nazimiriye mu nzira sanga ndigwantanamo egisaha isumba umwaka umusungora
bishobora kumara ntibagiye inzara inyota mu nda vyo turamana eka ingwara mbona ziza kunyifatira niyo mpamvu ndagutuye biti rikamarira kugira ndabe basi yuko wumva barira ndagusavye nyumvira umpanagura amarira yo ega kwidegemvya nanje ndabikumbura muga ariko mbona devo ntagomba kunzekura nk'ibikora yarambesha ko bitoduteranya muga nabona bidateba gucangana ega baba niga bose twahora tugendana ubu narabize bose nasanze tugenzanya kuko rino kosa narikoze bambona pica ndayikorira hera ndasohora amaca ndafatwa muga wapi ntakugemura kinju wankoreye songe ndagukumbura naho wansutena cyane ndiko ndakosa imbabazi ku muryango ndadisabiye ndazikwamarira menshi ariyo nabasigiye ibyo nakora byose ntacyo nababariye mwihangane cyane gose ndazimura nkumbuye. Yeah, dedicate this song to you, big brother Turo. What's up? Reka tubashimire cyane mwavyumvise uwo twari kumwe impano yiwe murayumvise ivyo twaganiriye mwavyumvise indoto ziwe mwazumvise naho ahubwo ikibazo nibutse ko ntamubajije kandi naremeye kukibaza abantu bose bazaca kuri Ndaha TV kugira ngo twumve indoto bafise ku gihugu cacu. Tapoden ikibazo kiri inyuma y'umuziki nikiye kintu wewe novuga urose financement cyangwa urose uburyo bushoboka ushaka guhindura ku gihugu ushaka uvuga uti noca nkora iki niki ku gihugu. Yeah, ico ni kibazo kinini cyane mugabo ndafise indoto zuko biciye mu mpano yiwanje muziki niwagera kumpa akanoti tuvuge gafatika ndafise indoto zuko nzokubaka ishure ryitirirwa jewe ryigamwe abana ndafise indoto yuko nzokubaka ibitaro bivurirwamwe abantu ya guys muravyumva bajeje guterera gushigikira impano zimwe na zimwe mukomeze igikorwa kiracari canyu kandi n'igikorwa ciza cyane kandi kirekire so umustar twari kumwe rero mwamwumvise mu mushigikire nanje nyene mushigikire Ndaha TV mudushigikire je ubwi wanje mushigikire kugira ngo twese dutezanye imbere wewe uri kuradukurikirana naho ukunteza imbere naho ukuteza imbere uwundi mu ruvuga gute umugwaruka gwacu kugira ngo rushike ku yindi ntamba. Ikiganiro rero cari ko kiremeshwa na jewe Angeneri Akimana ndabibutsa ko ahantu hose mushaka kunkenera kugira ngo munterere ivyimviro mwe bitandukanye bigiye bitandukanye narababwiye ni page yiwanje yanditse ko Neri aka alphabet uko nyene zisanzwe ni anurudomeka official cumbona rero gacunyandikira message hariko na nimeho ushaka kuntora ko vyihuse so turabakunda cyane rero ntarandiriye ntongeye kwibagira kandi ndabibutse gukora subscribe gukora partage kugira ama commentaire uko mwabonye ikiganiro cacu ndanamuye abasezere kubwi wanje tuzosubira. Ya reka mfate kano kanya nsezera abakunzi banje n'abakunzi ba Ndaha TV ndabibutsa kubandanya mugira share iyo mubonye kiganiro nk'iki kugira ngo gishikire abarundi bose. One love tuzoshika hahandi twifuza. Ciao ciao. Ja bless.